Bonjour, bonjour tout le monde. Batanzi je nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba représenta East Africa TV na entreprise de consultance East Africa Consulting. Uno musi tuje kubabwira ku bintu bitanu bikuru bikuru bishobora kugira development y'igihugu. Iyo turiko turavuga ko igihugu kizoba develope canke kizoja en voie de développement, ni zihe secteur zitanu ushobora kuvuga ati izi inye c'est clé ziri develope canke ziriko ziraja en voie de développement, ku buryo igihugu gishobora kuzokwitwa ko ari igihugu kiri develope. Alors je ndaza kuvuga ndabahereze izo secteur n'umuco wazo n'ingene bitegerezwa kugenda, hama vous allez tirer conclusion. Murashobora gutira conclusion mukavuga muti nk'ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika eske biriko biragenda muri iyo voie de développement. Murabe nk'Uburundi par exemple, muze kuraba Uburundi, hama murabe u Rwanda, murabe n'ibindi bihugu vyose vyo muri Afrika, mufatireko akarorero, hama murabe yuko muri izo secteur hariko haraba ico bita en voie de développement, ziriko ziratanda vers le développement cankwe zamaze kuba deja develop. Nivyo tuza kuvuga uno munsi, nivyo East Africa ibazaniye, nivyo nje kubasigurira kugira umuntu wese ahari, washaka ubutwara igihugu, washaka uburi ministre, washake uburi umudeje muri ministeri wawe quelconque, umenye yuko izo secteur ari secteur ziri clé zitegerezwa kuba develope kugira igihugu citwe ko kiriko kiraja, kiriko kiratanda vers pays en voie de développement, cankwe igihugu kiriko kiritwa ko kizoba develope muri target umuntu yaba yihaye. Twoshobora kuvuga nk'akarorero ku gihugu cacu ciza c'u Burundi, cihaye target pays en voie de développement muri 2040, pays développé muri 2060. Alors tuhejeje kuvuga aya masecteur tuza gukora kuno munsi, en general amasecteur atanu muri activité z'igihugu ategerezwa kuba ari kuri target, ategerezwa kuba ariko araba develope ku buryo dushobora kuvuga tuti ibi biriko birafata inzira nziza kugira tube develope. Kandi biri muri iyi video yose, tu peux partager, urashobora gupartager iyi video kugira twedike abantu batabizi, tubabwire jewe nitwa Audrey Muco w'Intore, nize ibintu vy'ubutunzi na business mu Bwongereza, muri Canada, eka no muri Asia, muri Liban. Uno munsi rero comment je peux contribuer ku gihugu ciwanje, ni gute nshobora gukontribuer ku gihugu ciwanje ndi ngaha muri Canada, à part kutanga iyo education, kubwiriza no kugira des investissements stratégiques des fois mu gihugu buri kuravamo. Alors niyo contribution wanje, kandi umuntu umwe wese arashobora gutanga iyo contribution aherereye, bivanye n'ico ushoboye n'ico ukora, vyose birashoboka kuko pays en voie de développement au Burundi ntizokunda hariho abarundi bamwe bamwe basigaye inyuma, canke pays développé ntizokunda ko turi développé tutumva ko umurundi uwo ari we wese ahari yambracing afise ico kintu muri we yuko Uburundi buriko buraba develop. Alors izo secteur nagoma ndababwire, secteur za mbere ni muri secteur za extraction y'amaminere ari raw, amaminere ari raw. Uvuze secteur ya extraction ni nka secteur primaire, haba harimwo agriculture, haba harimwo amamine, bijya mwumva inzahabu za coltane za fer, n'ibindi n'ayandi maminere yose bijana muri extraction. Rero agriculture barayidevelopa bakagira amamine, forest, ibintu vy'amashamba, imbaho, ibiti, gufishinga, kuroba nko hajya mu kiyaga Tanganyika, bagateza imbere activité yo kuroba, oil and gas, namba dufise ama oil canke gas mu gihugu tukayexploita. Ivyo ni nk'ama materiel, ni nk'ama mine, ni nk'ibintu biri raw, ni nk'ibintu nka ressources naturelles ziba ziri ngaho onye mu gihugu dufate. Donc ça ce sont iyo ni extraction d'abord. Iyo secteur yo kugira extraction y'ama minere, y'ama ressources naturelles abari mu gihugu itegerezwa kuba iri privilege, kuko ni secteur biri primaire, bakabikora ku rwego rwo hejuru ku buryo tubivyaza umusaruro bikaja kuri niveau
yo hejuru. Iyo ni secteur ya mbere dutegereza gukorerako nk'igihugu. Wewe wicaye uri mu gihugu avuga ati ikintu ca mbere extraction y'amaminere ya ressources naturelles ziba ziri mu gihugu, ukavuga ati muri agriculture, muri mine, muri mu mashamba, kujya guca ibiti byo kubaka canke byo gukora imbaho, mu burovyi, muri oil and gas, muri donc tous les secteurs ziba zifise tendance kuri ressources naturelles, izo comment on peut les extracter professionnellement et efficacement kugira zidufashe mu gutera imbere. Alors umaze kumetriza iyo secteur mu bintu vyose n'ingene ushobora ku-extractinga uwo mwimbu wavyo muri izo secteur, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut ku-exploiter ikintu bita manufacturing, kuko muri manufacturing no kuvuga yuko uriko uratravaya nk'ibikorwa vy'amaboko, urumva nk'igikorwa c'amaboko. N'indi secteur en tant qu'une nation ishaka kuba develope canke iteye imbere, iyo secteur ya manufacturing nayo nyene iciza ubwa kabiri kugira nayo nyene itere imbere. Iyo haba harimo reconstruction, haba harimo imiduga, haba harimo ama textile production y'ibintu vya chemical engineering, haba harimo ibintu vyo gukora ama parti y'indege, urumva ivyo byose mukafata ivyo twakuye muri ressources naturelles tukabimanufacturinga, tukabikora, tukabitravaya kugira bibe ama produit. Donc niyo tendance umuntu yiyumvirako. D'abord comment extraire les ressources naturelles, ukazi-extracta zose hama d'une manière professionnelle kandi ugwiza umusaruro ku buryo uzitora ziri nyinshi zishoboka, ugakoresha ubuhinga bwa none bugezweho mu kugira extraction y'ama ressources naturelles, hama ukaca wiyumvira ati comment les retravailler kugira zije muri manufacturing, zifashe faire, ifashe muri construction, ama coltan afashe mu kubaka ibindi bintu vyose dushobora gukora muri technologie, tuje muri automobile aussi manufacturing. Donc muriko murumva ndiko ndabasigurira kugira mwumve les secteurs zitegerezwa kuba developer et comment ça peut être développé kugira igihugu citwe yuko kiriko kiratera imbere canke kiri en voie de développement. Vous allez tirer conclusion muravye muri izi secteurs ndiko ndavuga. Igihugu icaco cose wanashaka, je kubera mva mu Burundi nkaba ndi muri Canada présentement, nza gutanga akarorero cane cane ku gihugu cacu ciza c'u Burundi, nico nza gutangaho akarorero. Ce turaba ati none est-ce que turacari muri secteur primaire? Est-ce que secteur primaire turiko turayi-extracta, turiko turayikoramwo neza, dukuramwo les ressources naturelles d'une manière efficace zikenewe kugira ce tu transforma tuja muri manufacturing, de transformer izo ressources naturelles zidufasha muri construction, zidufasha mu ma industrie y'imiduga, zidufasha mu ma industrie ya textile yo gukora impuzu, zidufasha mu ma industrie ya chemical engineering, zidufasha mu bintu vyo gukora n'amaparti y'indege, kuko turafise nk'ama ressources naturelles menshi ashobora gukorwamo ibintu bikora indege vyinshi cane gose. Aho onye niho les ressources naturelles ziba ziriko ziraba transformer muri produit. Alors ico rero nico utangura kwiyumvirako. Iyo ni ndiko ndabivuga kuri niveau de base, ku buryo umuntu wari we wese yoba ari mu butegetsi, ministeri yose woba utwara, wiyumvamwo ukavuga ati est-ce que ibi inye ndiko ndabikora gute? Est-ce que biriko bigira tendance en voie de développement cankwe bizoba biri développé d'ici 2060? Alors ivyo rero turamaze ku-extracta, twagize secteur yo ku-extracta les minerais, twagize manufacturing, hama niveau ya gatatu umuntu aca yibaza en tant que igihugu cacu ciza c'u Burundi ni yihe? Niveau ya gatatu tuvuga ati alors le secteur ya service, kuko wamaze gufata les produits, wafashe les produits minéraux, les produits ressources naturelles, urazi extracta neza, hama uraja muri manufacturing, ariyo nka secteur twavuga igira nka kabiri, urazi bitransforma en produit. Alors secteur igira gatatu ucu uteza imbere y'indi secteur yitwa service. Mu ma service yawe ukora, urumva muri retail, muri tourisme, mu mabanke, muri entertainment, abo bantu bose
nko mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika urashobora kugenda muri banke ugasanga ibintu vyose vyahagaze, nta muntu numwe aguhereza explanation, nta muntu numwe ariko arakubwira ati ewa twagize aga problème technique, ugasanga ngo nta internet ihari, nka banke yose igahagarara kubera ata internet ihari. Tu t'imagines comment bica bifrustra abanyagihugu. Uzogende nko mu mabanka amwe yo mu bihugu bimwe bimwe ntarinze kuvuga, ugende hariho ndi sûr ko mu gihugu urimwo hariho banke ugiyemwo uba uri sûr et certain yuko utegereza gufata umunsi wawe wose cyangwa igice c'umunsi wawe wose ukagiheba kugira ugende muri banke urondere service yoshobora gufata 2 ou 3 minutes, pam 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 pam, fast bakaba baguhereje. Alors ico bita service level, service level ya service batanga na ryari na productivité ntibaba barabishikako. Alors kugira rero igihugu citwa kiriko kiraja tendance muri development, ucuja no muri izo service, donc ressources naturelles wazextrace neza, uraziproduire, urazimanufacturinga bien. Alors uciye ugenda muri service novuga ko ari nk'iya gatatu tertiaire yitwa les services en soi, ugatangura guteza imbere ama retail, donc ama magasin, ama boutique adandaza za produits zavuye hahandi ku rwego rwo hejuru, ugatangura guteza imbere tourisme kugira baze kuraba ngene uteye imbere, kuko twavuze no muri construction, twavuze automotive, twavuze ibiki byose ukoresha, ukaca utangura guteza imbere les services. Harimo amafaranga menshi muri ibihugu vyose biteye imbere, novuga nko muri Canada, muri Etats-Unis, mu Bushinwa, mu Bwongereza, Singapore, ibihugu vyose biteye imbere industry ya service iri high level. No ngaha muri Canada kucerekeye industrie de service turi kuri high level ku buryo ushobora kuronka les services zose uba ukeneye, ukaronka les services zose ukeneye ata kibazo na kimwe ugize, utavuye no mu nzu, utagiye n'ahantu na hamwe, ukaronka tous les services kuri telefone gusa, bakagukorera tout ce que tu veux wibereye aho. Service ya retail, ça fonctionne très bien. Service ya tourisme, ça fonctionne très bien. Service ya banking, ça fonctionne très bien. Entertainment, bajya abantu bagira entertainment, comment ça fonctionne, ukamakinga sure yuko ubateza imbere nabo nyene, kuko bazana batira tourisme mu gihugu, bigatuma igihugu kiboneka neza, kigira image nziza. Hama na logistics nayo nyene, iyo ni secteur iri très large, izi secteur za service niko ndavuga ziri très large mu mapays développé, kuko c'est très important. Alors tumaze kuvuga rero secteur, ndiko ndagenda ngira nka resume ndabasubiramo kugira mutahure urutonde n'urukurikirane y'ivyo ndiko ndavuga. Twagiye muri extraction, transformer muri manufacturing, twagiye muri service kugira ivyo bintu ushobore kubigurisha neza n'akanovera byamaze kugira ico bita valeur ajoutée. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Kuko murabizi izi service ngene tuzifise, murabizi nk'abantu bava mu bihugu byo muri Afrika canke mu bindi bihugu byo muri Asie bitara développé, vous connaissez exactement ngene izi services ziba zimeze, ngene biba bipanze. Donc c'est très important ko bitera imbere kugira tuzovuge tuti turiko turagira tendance ya pays en voie de développement, canke turiko turaba développé mu gihugu. Alors voilà, iyindi secteur rero ica iza kwiyajuta, iyo ni secteur novuga yuko ica ibihinyanyura ikaguma ibiryohora ku buryo tuguma duproduisa kuri high level. Ni secteur novuga nk'iya knowledge, nibi ndiko ndakora, nibi ndabapartage nkabahereza knowledge kugira mu bimenye uwo ari we wese aravye video agashobora kuronka knowledge ikwiye canke yomufasha, naho tubahora ciye ku ntebe y'ishuri ukanyumviriza gusa ukatuvuga ati ibi ndashobora kubikorera ko gutya na gutya kandi bikagenda neza. Muri knowledge ucukorera muri knowledge ya information technology. Urumva iyo information technology niyo driving ICT. Turavuga ivya digitalisation, turavuga ivya intelligence artificielle, turavuga ivya data mining no construire ama centre d'hébergement y'amadonnées. Donc iyo knowledge itegerezwa kuba ihari mu gihugu kugira witwe yuko uri pays en tendance ya development canke uzoba uri développé à X temps. Hakaca haba n'ikindi ca recherche et développement na financial planning. Urumva muri financial planning ni nk'abijya muhora mubona baba bariko baragira muri budget de l'etat, muri finance et tout ça.
mugabo mukagira financial planning apana ku kintu kizoza kukamara umwaka umwe imyaka 2-5 muri iyo finance muri iyo planning financière mukabigira ku kintu kizoba ku buryo n'umwuzukuru n'abuzukuruza bazovuga bavuga bati hariho umuntu yakoze financial planning ngaha mu Burundi barimplementa barayikurikiza kandi bizo beneficia abantu bose. Uwo niwo muntu azoba ariko arakora ibikora inka, sino umuntu aza agakora ku mwaka umwe bivanye na manda bafise canke 2-3 amakaca agenda. Ça va pas nous faire avancer canke ngo tube développer mu gihugu. Alors ivyo rero ndabazaniye ndiko ndabasigurira secteur za knowledge is a key. Uda privilege knowledge mu gihugu ngo abantu baba bafise knowledge, ibi bintu vyose niko ndavuga muri secteur zose niko ndavuga, ça va pas marcher kandi igihugu nicitwa ko kiko kiraje muri tendance de développement canke kizoba développer. Alors c'est très important kuko knowledge ni brain, ni cerveau y'ibi bintu vyose mpejeje kwenimera muri information technology, information technologique, recherche et développement, na financial planning financière z'igihugu, ni brain, ni cerveau ya économie. Et cerveau ya économie mu gihugu, et c'est très important yuko iyo secteur igira novuga nka gatatu nka kane iba develope ku buryo igihugu citwa ko kiriko kiraja iyo gitegereza kuja gushika. Mwebwe rero murumva ivyo ndiko ndavuga, muraza gutira conclusion muvuge muti none tugezehe muri iyi secteur mimwe yose y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, hama ni gute wowe aho wicaye woshobora gufasha mu vyo ushoboye vyose kugira dutere imbere. Ntitubirekera bamwe nambona ko hari abantu bariko barabikora batabishoboye, wewe n'igiki wokora kugira ubishobore canke kugira ufashe abahari bashobore guteza imbere igihugu cacu ciza c'u Burundi. Alors muri izo secteur zose rero ndiko ndavuga, hariho imwe iciza nko kubukla kuzugara zose kugira zishobore kumarsha, kugira zishobore gutera imbere, dushobore kwitwa yuko turi vraiment turi ku rugendo rwiza, ku murongo mwiza, ni secteur bita leadership. Leadership c'est très important. Kuri leadership ni très important when you taking high level decision making muri gouvernement par exemple. Muravyumva ico nshatse kuvuga, ni ukuvuga yuko ufata decision ya high level kandi ikurikije amategeko, mu vyo uba uriko urakora vyose muri aya masecteur yose no mubiza kwigenga izi secteur zose. Iyo secteur ya leadership rero, izi secteur zose ndiko ndavuga n'urukwegana, urumva zirakurikirana canke novuga yuko zikwegana, imwe ipfuye iyindi ça marche pas. Secteur ya leadership ipfuye, yo muri extraction ça va pas marcher, yo muri manufacturing ça va pas marcher, ya service vyose bizoba bipfuye kuko ni nkayo ivyugara vyose gatuma bitonda ku murongo neza uko ndiko ndabivuga. Alors c'est très important rero yuko biba biriko birakurikiza urutonde, urumva igihugu kikaba gifise strategy, urumva strategy zo ku bintu bimwe umuntu ashobora kuvuga nka infrastructure, ama utilities, urumva ukaba ufise ati ibiraro biriko birubakwa, amabarabara ariko arubakwa, amabarabara y'amatrain, amaport arubatswe ku rwego rwo hejuru, urumva digital kugira izo secteur zose zishobore gufonctionner. C'est quoi les stratégies ushobora gukoresha physique, digital na energy, igihugu gishobora gukoresha kugira ivyo vyose bikoresha? No kubaka amabarabara, no kubaka ibiraro, no kubaka amabarabara y'indarayi, no kubaka les ports kugira supply chain igende neza. Hama muri digital ukaba ufise high speed internet, ukaba ufise 6G high speed internet, ukaba ufise ama data center, n'ibintu bita ama centre hosting amadone muri intelligence artificielle. Alors ivyo bintu utabifise uri gihugu uzoba uri coloniser digitalement. Udafise national AI computers clusters cyangwa computers data centers,
utazifise nationale ziwawe ushobora kugera, no rêve pas yo kuvuga yuko uri pays développé cyangwa pays yifise imeze neza, parce que uzoba uri coloniser digitalement. Hama muri energy ukaba ufise ama smart grid, ukaba ufise ama système nucléaire, ama renewable energies nk'ama solaire, ku buryo amatara, amazi, amabatterie, ama storage batteries ziba zimeze neza vyose mu gihugu, n'amatara n'amazi bikaba biri biri bien planifié, waste management, irrigation muri za agriculture turiko turavuga, vyose bikaba bipanze neza. Alors iyo ni stratégie développement iri clé nayo nyene ushobora gukoresha muri nationale, stratégie nationale ushobora gukoresha kugira izo secteur zose zikore, zitera imbere, zivyara umusaruro. Nizo nshya ziza kuzana ibi ndiko ndavuga, izi infrastructure n'ama utility, ndiko ndavuga ama human capital, ugaguma wifocusinga kuri capital humain, education, healthcare, social protection. Ivyo bintu rero hariyo abantu bibaza yuko ushobora gukora ibintu vyose ukeneye ukibagira human capital. C'est très important yuko capital humain ibiri imbere, parce que abanyagihugu bagwaye, badafise ngene bivuza, badafungura, batarya, batafise aho baryama, batari confortable, ces gens-là ne vont pas produire, ntibazokwigira baproduisa na gatoya, parce que azoba ari capital iri mediocre, capital human capital iri mediocre kandi iri miserable, bitazokunda yuko bashobora guproduisa ngo batange umusaruro muri izo secteur zose navuze, bagakuramo n'aya ma stratégie yose ashobora gukora mu gufasha development d'une nation. Alors human capital muri education ukabahereza lifelong learning, urumva, hama ukaraba n'ibiriko bira trending no muri technology, nk'ubu tuvuga ibintu vya intelligence artificielle, ugatangura guforma capital humain très bien en avance, imbere yuko biba très développé, kuko usigaye inyuma tu vas être misérable, niko no bivuga mu kirimi c'ikinofunofu coroshe nagerageje gutora. Hama umaze gutanga education mu guforma human capital, izo zose ni strategie zigufasha kugira ze ama secteur yose ndiko ndavuga ashobore kugenda neza, mushobore kuyavyaza umusaruro. Human capital, health, education, long learning journey, ukatanga ama formation na training n'ama education kuri long, ukabiprojeta à long terme. Alors healthcare, ukadeveloper les industries biotech, pharmaceuticale, public health na mental health services. Mukaraba nko muri Afrika nk'abantu twovuga yuko ino mu bihugu nko muri Canada, ino urashobora kugenda no kwa muganga kubwira umuntu uze ati umudokiteri wawe ukamubwira uti numva ntameze neza, my mental health is not stable, they understand, barazi akamaro ka capacité mentale, barazi akamaro ka santé mentale, niko no bivuga ngene kaba kameze. Mu bihugu byinshi byo muri Afrika babona umengo ni umusazi warasaze, mais c'est pas ça. Health care itegereza gutera imbere ikajana n'ibyo ayo masecteur yose, niko ndavuga agatuma health care itanga umusaruro kugira duforme capital imeze neza, iri strong, ikomeye. Urumva tukayiprivilege, kuko urashobora gusanga abantu bose muri Afrika bagwaye par exemple, kuko c'est pas très, urashobora kuraba nk'ibintu biba biriko birakogwa hirya no hino ukavuga ati ni gute umuntu akomeye afise niveau ashobora gukora iki kintu, urumva. Alors que hatari rero system ya healthcare imeze neza, hatari ama industrie pharmaceuticale ameze neza, hatari ama public health infrastructures zimeze neza zitaha abagwaye, par exemple abatama bashaje bakabitaho, imiti muri Afrika uracagenda muri pharmacy ukimvira umuti ushaka wewe wibaza ko ukuvura, ukacuvuga ati mpereze umuti ukagura. Mais ça n'existe pas ça. Il faut les processus cyangwa procédures archaïques za kera classique nukuziheba muri pays développé cyangwa en voie de développement. Ntibizokunda ko tubandanya dukora gutyo. Ntushobora kugenda muri pharmacie sans prescription, sans docteur note,
nta kintu na kimwe ukaca ugenda ngo mpereze umuti no, il faut ko haba système de contrôle de gestion y'izo industrie, izo infrastructure, kandi ivyo navyo bikenera iki? Ni vya bindi nariko ndavuga, development, infrastructure technologique, AI, capital humain, ibinyene ndiko ndasigura. Urumva ivyo vyose nababwiye yuko n'urukwegane ruza rukurikirana ku buryo ivyo bintu tutabikoze neza, capital humain itamerewe neza, asaba être mediocre, ntituzoshikira target turiko turihereza. Nukubavunira akagohe, jewe nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba serukira East Africa TV, East Africa Consulting Company as well. Ndiko naza ngaha ndaba partage knowledge nk'umuhinga yigenga yize ivy'ubutunzi, economy, business mu Bwongereza no muri Canada. Ndaba partage knowledge no muri Asia hose ndaba partage knowledge kugira tuhanahane twungurane ubumenyi. Alors twavuze healthcare, social protection, kuko turiko turadevelopa human capital, so what is it that we need to do to make sure yuko human capital yacu imeze neza? Twabahaye education, lifelong learning journey, long term education, long term twabahaye healthcare imeze neza na infrastructure za industrie pharmaceutique, mental health care, byose birahari, no kwitaho abasaza abatama biwacu byose birahari. None social protection ni gute uproteja capital ime ku buryo uri mu kazi abafise abarikora contribuer kuri pension yiwe, pension system za pension, cyangwa urwaye avunitse ari disable ashobora kubandanya aronka amafaranga yo kubaho, cyangwa uri udafise nkene abaho inzu, ama shelters ashobora kuronka ahantu habaho. Donc ukadevelopa le système social zifasha le capital humain nko muri Canada ngahanya, ikintu cerekeye housing, ikintu cerekeye gufungura, ikintu cerekeye ama shelter, ikintu cerekeye healthcare, sante. Ivyo byose ni ibintu umuntu abazi ko c'est de base ategerezwa kuba afise. Pension, uhe akazi kaguheranye cyangwa wagwaye ku kazi, assurance emploi icikuriha direct, ukaplika bakagabandanya bakurira gushikukire usubira ku kazi, usubire kuba productif. Healthcare na education biba biri meze gutya, ça protège le capital humain. Si on n'a pas cette habilité yo guprotéger capital humain, ni gute tuzovuga ko turi en voie de développement, ngo turiko turatera imbere? Voilà, Audrey niwe ariko arabibazanira. Ikindi kintu naco cha tuvugamwo, izi ni stratégie physique actionable ushobora gukora kugira dushike kuri development. Ivyo turiko turavuga n'aya masecteur amwe twavuze, hari ikintu bita security na governance, urumva, security na gouvernement, urumva. Defense mu gihugu, security tigeza kuja imbere. Uri gihugu udashobora kwidefanda au niveau physique, ntuzokwitwa kuri en voie de développement cyangwa kuri pays développé, ku buryo ikindi gihugu kiguteye uca uduza amaboko. C'est pas numva muri security na defense, ibintu vya militaire traditionnel bitegezwa kuvaho, biya ibintu byo kugwanira hasi etusa. Investissa muri technologie za security, ama drone, ama systeme yo guproteger ikirere cawe, urumva. Space defense, ukadefanda akarere kiwawe, urumva. Hama sécurité domestique, éviter le terrorisme, ibintu nk'ivyo byose ukagira des investissements muri izo secteur na cyber security, ku bintu vyerekeye proteja système national y'amadone yose, kuko twavuze vya AI, twavuze vya intelligence artificielle, urumva, twavuze n'ibintu vya knowledge information technology and tout ça. Muri cyber security, iyo ni muri security na governance, bitegerezwa kuba birimo justice and law, ikibazo c'ubutungane na justice kikaba kiri bien clair et traité, ku buryo biba bizwi bimeze neza, amategeko ameze neza. Ino muri Canada umuntu n'umupolisi aguhayiti kuraja kumwitwarira neza kandi ukamutsinda mukibandanyiriza ubuzima. Urumva systeme yaho ya justice yubatswe d'une manière professionnelle kandi kuri high level. Durashobora kubikurikiza kugira tuzokwitwa muriko murumva ibintu byose niko navuga. Wowe wenyine utire conclusion uvuga ati eske mu Burundi kuri iyi niveau y'ikintu kimwe, sinza gusubiramo cyane kuko video yocu iba ndende, muvuge muti eske mu Burundi par exemple, igihugu cyacu ciza cy'u Burundi
tugeze turiko tuja aha hantu tuzohashika muri defense, muri cyber security, muri justice and law, tukaproteja les propriétés intellectuelles z'abantu, tukagira anticorruption y'ama agence ari anticorruption nka ziya za Olcom mugabo zikakora neza efficace, baca babura n'akazi. Ibi bintu byose bigenda neza, ajya ama agence anticorruption hari gihe aca no mu kazi akabura akazi. Alors c'est très important rero ko izi stratégie zose tuzikorerako kuko c'est futur développement y'igihugu n'amastratégie mushobora gukoresha kugira witwe ko uri igihugu kiri en voie de développement cyangwa cyamaze kuba developé. Alors voilà, ni Instafree TV. If you haven't subscribed, namwe utarasubscribe kuri Instafree TV, subscribe, comment and share iyi video, iri très important ku bantu benshi kandi no ku gihugu. Ndabazaniye intererano yanje ngaha muri Instafree TV. Alors ikindi kintu muri finance, financial and trading, muri finance naho nyene ukoresha strategie zo kuva mu mabanki ari beaucoup plus cash. Urumva amabanki menshi yo muri Afrika usanga ari amakash, abantu baje kurotira amakash, abantu baza transaction y'amakash, bizana ubusuma, bizana iki mismanagement. Urumva ivyo byose ifo kuja muri fintech, ukaja muri international trading, export import, customs, free trading agreement n'ibindi bihugu, ku buryo mushobora gukora kuri high level ku bantu baciye ubwenge, kuko uzoba warinvestishije. Remember ivyo navuze muri recherche et développement, knowledge, information technology, AI, data centers and all, ivyo byose uzoba waravyinvestishijemo. Hageze rero muri finance and trading bica biba easy for you. Urumva? Alors nivyo rero fintech, ukaja muri mobile banking, stock exchange, right? So ukagenda muri monnaie digital, ku buryo abantu benshi nkino muri Canada urashobora kumara nk'umwaka wose dufata ukamara inane cyangwa deza udakoze kuri cash money. Ibintu byose ni digital, ukoresha carte, ukoresha e-transfers and stuff like that. So igihugu giteza ku moving from cash handling muri finance ikaja muri monnaie digital. Voilà, ni ivyo rero muri fintech icikora digital currencies, mobile banking and stock exchange as well. Darabonye Banko par exemple yarabitanguye gutrading stock exchange, ibintu vya trading mugabo bitegeza gukorwa kuri high level, niveau yo hejuru, bakagira n'ama international trades n'ibindi bihugu, kuko hari ibihugu byinshi biba bikeneye les ressources agriculture ziva mu bihugu vyo muri Afrika. Naha anye nko muri Canada nagonda bakababwire nk'akarorero ka cafe arabica iri consommer presque hose muri Tim Hortons, muri Zande, ahantu hose usanga handitse cafe arabica. Mu Burundi turayifise. Comment dushobora kugwiza umusaruro, tukagira ama stratégie de négociation ku buryo dushobora ku exporta lo cafe tukayizana muri ibi bihugu vyacu biba biteye imbere ku buryo tubivyaza umusaruro. Alors muco mwiyumvira rero izindi sectors ziko ziri emerginga nka AI, na space economy and blue economy, ivyo byose bizodufasha kugira dushobore kwitwa ko turi developer, igihugu camaze kuba developer. Alors nivyo kugira video ntibendende rero nashaka ngeze ngaho, mugabo ndabibutse yuko gira comment, share and subscribe. Merci beaucoup d'avoir suivi